Reka mbasuhuze mwese abadukurikiye, iyi ni Soko Media, njye ni Elisa Tuyishimire turi kumwe. Iyi ni inkuru ibyutse icicikana aho hasabwe guhagarikwa intambara kwa Amerika, aho Iran ivuga ko Trump ari we watakambye cyane avuga ko intambara yahagarara. Ibi byabaye nyuma y'uko hari igitero Iran yagabye muri Qatar ku birindiro by'ingabo za Amerika biri muri Qatar. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane, Amerika ibihomberamo bituma ivuga iti ibi bintu bikwiye guhagarara. Iyi nkuru rero iri mu rurimi rw'Ikirundi ariko ndayibasomera uko iri muragerageza kumva message. Imbonesha kure yo muri Iran iratangaza ihagarikwa ry'intambara ivuga ko ari ingingo yahatiwe kuri Israel nyuma y'igitero ca Iran cagenze neza ku kigo ca gisirikare ca Amerika muri Qatar. Imbonesha kure yavuze mu itangazo ko Trump yatakambye ko intambara yohagarara nyuma y'igitero ca Iran. Umunyamakuru yasomye iri tangazo n'ijwi riri hejuru. Iri tangazo rishimagiza igisata c'ingabo zijejwe gukingira ubutegetsi bwa kiyisilamu kizwi nka Corps des Gardiens de la Révolution Islamique, Islamic Revolutionary Guard Corps, hamwe n'igisirikare rigahayagiza igikorwa cyo kwirwanira c'abanya-Iran. Ubutumwa bwacishijwe ku rubuga rwaniro rwa Trump Truth Social butangaza ko umwumvikano wo guhagarika intambara hagati ya Iran na Israel utangura kuja mu ngiro inyuma y'amasaha hafi 6 kuva butangajwe mu ijoro ryo muri Amerika, igihe camaze kurengana. Ku isaha ya 18 mu masaha ya Washington, ni ukuvuga isaha ya 6 z'ijoro mu masaha ya Gitega na Kigali, Trump yagize ati habaye umwumvikano wuzuye hagati ya Israel na Iran uko haba uguhagarika intambara yose mu buryo bwuzuye mu masaha nk'6 kuva ubu, mu gihe Israel na Iran bizoba birangije ibikorwa byavyo biriko birakorwa vya nyuma. Qatar rero ivuga ko ibisasu vya misile byose vyarashwe na Iran vyasamburiwe mu kirere.